Yesu numwami. Igice cy'ijana na 24 mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Ibukushime aho wavuye ni kure, ibukushime aho ugeze si hafi, ibukushime kuko nejo ntuzi cyo kuzako, ibukushime. Kudashima rero byarabosha abantu, kandi umuntu yakugiriye neza nutamushimira arumva umujinya, arumva ababaye, arumva ameze nabi, nejo usubiye kugira yangorane ukamwirukira uzoza ubona agerageza kutakorohereza, ukibaza koko nuko atabirose canke atabishoboye, kumbe nuko yibutse ko yagiriye inashima. Ijambo ry'Imana rivuga ngo misi yerezo azobaho ni inashima n'abarozi ibuka ushime. None nkubaze niko waragize ubwenge uriga ku ishuri ugira ubwenge, mbega nta bandi batashoboye kuyaheza kandi bari bavutse nkawe amezi 9 nkawe? Mbega ubwo bwenge n'ubuhinga wagize ntabirirwa biga ijoro n'umurango mugabo ikanka kuva mu wa mbere kugeza mu wa nyuma abo wa nyuma? Ko wambara ukabegwa aho urenganya bakabwira ati mama umependeza, ati papa umependeza, ukabegwa. Mbe watanziki naho widoga ngo ingorane nta kintu na kimwe cyiza urarigera kugirira, nivyo uramugaye mugabo umugaye amaguru, mugabo amaso arabona, amenya arahekenya kajumu n'akanyama. None ivyo nabwo bishimira ko Imana? Uyu munyororo ugira 6 ndiko nkubwira ni ibuka ushime, kuko waraboshwe no kudashima. Ivyo navyo Satani acabicamo kugira ngo ntusubire kuronka ikindi kintu, kugira ngo ntusubire kandi gushika hahandi uhoraho yagomba kushika. Kugira ngo ushime hasaba ibintu bibiri, kandi kugira ngo ntushime n'ivyo bintu bibiri nyene. Icambere kugira ngo ushime nuko watahuye icyakozwe, ugatahura icyakozwe. Ikigira kabiri nuko umaze kubona igiciro cy'icyo kintu cyakozwe, valeur y'icyo kintu cyakozwe. Ubwo muri wewe ubutegerezwa gushima. Umaze gutahura icyakozwe icyarico, ukabona n'agaciro k'icyakozwe, urashobora kuvuga ati urakoze papa, urakoze Yesu, urakoze Mana yanje, ibyo wakoze vyiza cyane. Hari n'ikindi gihe ushobora gufata ukagira indirimbo ya Ana yaronse Samuel, ukagira indirimbo ya Mose atabarutse, kumbure n'indirimbo ya Yefuta, kumbure sinzi Samsoni yahora caririmba aje gukubita abafilistia, Dawidi. Ukashobora no guhimba indirimbo yo guhimbaza Imana no kuyitazira bivanye n'icyo yakoze, bivanye n'icyo akora, bivanye n'icyo azogukorera. Urashobora gushima ikintu d'avance ukagishima imbere y'igihe kitarashika, kugira ngo uhoraho aginyarutsa avuga ati none ninamushikiriza ko atanguye gushima ntaramushikiriza, none ninamushikiriza uyibaza azoshima bimeze gute? Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi.